ashobora kwambara umwambaro wa equipe ya Real Madrid. Hari nubwo twabwiye ko Real Madrid itegekanya ko mu masaha 24 zigomba kuba yajeje transfer yiwe, ariko equipe yitwa Manchester City baberi bamba mu masezerano y'umwaka umwe asigaje. Equipe iriko irasaba Real Madrid miliyoni zigera kuri 75, barababwira ko meilleur joueur w'igikombe c'isi atari umugabo wo gupfa gutanga uko biboneye. Umugabo yitwa Florentino Perez yari yaranangiriye aranka ko adakeneye uriya mugabo, ariko amakuru yagiye hanze avuga ko icyari cyaratumye abona ko uriya mugabo adakenewe ahubwo ari uko yarazi ko izina Rodrigo Cascante ryari riri kuri shortlist y'abakinnyi umugabo yitwa Rodrigo Riquelme yararindiriye kuzokwinjiza muri equipe ya Real Madrid igihe yari kuramuka atorewe kuyobora iriya equipe. Ariko ubwo bashize hasi ngo baramukeneye, equipe yitwa Manchester City Mbuyamba ibabwiye ko atari umukinnyi wo gusohoka kuri miliyoni ziri munsi ya 75. Ariko igitangazamakuru citwa Mundo kigira article ivuga ngo Manchester City bashobora kuba babigize babibona kugira ngo barindire equipe yitwa FC Barcelona ize muri race barabe ko bashobora kuduza igiciro cy'amafaranga abamushaka ko. Urabona Rodrigo mu buryo bworoshe mu mwambaro wa Real Madrid, canke hari uburyo dushobora kubona Rodrigo mu mwambaro wa equipe yitwa FC Barcelona? Yani kuyikubitira no mukinyi nabona byosazira muri Man City, kandi nuko ibintu bihinduka vuba. Ariko je no kugarantisa ko iyo Pep Guardiola tava mu ino equipe ibi bintu nabyo tuba turiko turumva uno munsi ubu nyene. Nuko ibyejo umuntu atobimenya. Je ndibuka Fabregas Ayimeni Van Persie avuga ko ati namba ari ikintu ca mbere Ferguson yambabarije ko nivyo yarandokrise ntwara igikombe ca champion hano, nari naripfoje imyaka myinshi hariya narindi kwa Arsenal. Ariko iyo ndabimenya yuko azosezera tubanye umwaka umwe wonyene, umwaka umwe ibiri, umwaka umwe yari umwaka umwe babanye umwaka umwe twaye igikombe caragenda, ati jewe sinarikoza muri Manchester United. Pep Guardiola rero equipe kugenda nibaza ko nuriya Muharandi wabo nuko yasinye imyaka presque yose ubuzima bwiwe gushika muri 2033 nikira cyane ku buryo byogora nyene forsa sino ibintu birahinduka demuma arotro ugiye kuraba Rodrina yivamwo twamubonye Stones agiye Patrick yamaze kugera hariya muri Nerazuri. Franchement parlant ni Man City tuzobona mwishusho nshasha mu makwezi. Rodri ni mukinnyi Real Madrid ishaka. Ubwa mbere habanje kubaho ico kintu cyuko president amushaka kubera ko yashaka no wa muke bumwe bagwana ko bijanye n'amatora, ariko umusaza atsinda umwana. Ariko mu nyuma wa paraporo y'igikombe c'isi yakoze baramukonvenka. Burya ni operation aheruka gukorerwa ni nka decrassage, ni nkuko moja muri ni nkuko moja muri garage canke se ukagenda muri ku mashuho inyuma y'igikombe c'isi ngo ati reka turabe nyene twigenza. Sino burya Rodri nakagorane gato mwene ngaha mu mugongo ngo kabaye simvuni janye n'amaguru, burya mu maguru niho biba bigoranye. Ni nkuko imodoka ivuye ruguru ahantu hari barabara rigoye wijana muri garage ati ndabira mu mapine arakana numvise kazwira. Rodri bivuga kari karakira, abize neza pe ari karakira hafi vuba haragaruka kuri tapi vere gukorana n'abandi, uretse ko niyo bitari kubivyo yari kuba ari kararuhuka kubera ko abakinyi bose bakinye finale ntabwo baragaruka. So Real Madrid rero amurondera, ariko Jake numaze kubona muri aya ma equipe y'Uburayi na ma equipe yubahana na ma equipe iyi transfer ishobora kuzocamwo. Jesse ndiko ndabona Rodri muri equipe ya Man City mwakoze nikimenyamenya. Nibaza ko babona ibimenyetso canke se kukuzana uriya muhungu bakuye muri yahora muri Newcastle hanyuma kina imyaka 2 muri Nottingham Forest, Sutherland muri Anderson. Ariko kandi kwihutira gutanga miliyoni zirenga 100 kuri Ayub Bouadi wa Lille na Maroc, nibaza ko barabona ibimenyetso. Hasigaye kudesida ngo
mbega umukinyi agurwa ngaha Real Madrid ivuga ko itorenza ku mukinyi w'imyaka 30 Real Madrid ko itorenza 30 miliyo nako 50 miliyo ariko burya ni na Real Madrid Abdul Rafa warabivuze ati iyi pressure bariko ni iki burya Deza atatu twara biragoranye sina Real Madrid mu bihe vyaheze Patrick Nade ni equipe ahubwo kwije 30 yarondera uburyo sinzi ko mwashwana canke mwapfu umushahara iyo ikagusora Real Madrid kwije 30 hariho na contrat batagu ariko Real Madrid tuyibonye irondeye abakinyi ba 30 babiri Bernardo Silva yageze mwejo nuriya muhungu wundi agomba ikwize namba 5 yikwije uyu nabonye kinyima ca Mikali yambaye nimero 33 ubu nimero kabiri waba Orandi Denzel Dumfries n'uyu muhungu rero w'imyaka 30 n'umukinyi mwiza ariko ubona ko ni quick fix bya bintu byo kuvuga ngo turindire ko Pitachi yokura turindire ko twozogura uyundi nta pressure turiko reka tuzane uyu mukinyi aro basigaye ko badesida hagati y'imiliyoni 50 uwundi avuga ko utazanye 75 ntibikunda iyi ni deal mbona bazohurira hagati namba bazonyenyemo hagati iyo difference ya 25 miliyo bagahurira nko kuri 65 nivyo kandi nayakuye none se namba ubonye abakinyi ngene bazimvye umukinyi avye Ballon d'Or umukinyi atwaye igikombe cy'isi meilleur joueur wa mondial uramutaka ko se nkani miri byo bari bitutse Real Madrid yobirika yatukana Real Man City ubwo numva yasavye make bari hari ahantu baza guhurira vyorusha vyuko Real Madrid vyuko Barcelona bavuga ngo Man City yobirindiriye ko hari yindi equipe yoteramo Jembo na focus iri ya equipe ya Barcelona iri ku numero 9 aba bashohije umutwe ndakubwira impamvu hari mu numero 9 bipfuje batari kuronka hari n'uwo bari basanzwe bafise bagomba babapapure kuko yamaze gutanga bid no kuri camp no kuri kote yiwe bavuga ko uriya muhungu Ferran Torres camp yiwe ngo urashaka kwimukira hari hakurya so namburi kuragwana n'ubuzima kuri numero 9 ubu wacuja muri piste z'ahantu usanzwe ufise ubwo gucumbisha kumwe muri Mediane nivyo ntibihagije nkuko adakunda kubivuga ariko barafise ubwo gucumbisha kumwe muri Mediane par rapport yigihe botakaza Ferran Torres na Lewandowski batafise iyo certitude yo kuza yo kuronka mu numero 9 ubundi azinjiramwo hanyuma bace baja kuri piste y'umukasere Jimbona bigoranye ahubwo gusa ni bya bindi bugiye umuntu adandaza avuga ati hoza abakiriya barenga babiri kugira ngo jewe mbone ku giciro byo binyereka dabara ku giciro ku kidandazwa canje kiri kuri honivo bagihurumbiye nanje menye ivyo nduza ariko uriya mukinyi biragaragara yuko bari informe kwa Man City kwa zosohoka navuga ko Rodrigo Cascante navuga ko yagize igikombe cy'isi ciza ariko kandi wese n'igikombe cy'isi navuga ko ari mu makinyi beza ikipe ya Manchester City navuga ko yatunze muri iyi myaka nk'ine canke 5 iri nyuma ariko kandi inyuma yaho Pep Guardiola agiriye nkuko babigarutse ko bisa nkaho ariko arabimpinduka muri ikipe ya Manchester City abakinyi bagenda baravamo De Bruyne n'ivyo yavuyemo we bava yiwe ikini kijanye n'imyaka navuga ko byasa nkaho biriko biramusiga kongera ko Rodrigo Cascante noneho na Bernardo Silva yagiye imbere yiwe Rodrigo Cascante muri equipe ya Manchester City n'ubundi afatwa nk'ipiriye canke umwe makinyi bagomba gufatira ko nkurukuta muri iriya equipe nanabonye ko equipe ya Manchester City ahubwo yoyo irashaka ko ava yuko Rodrigo Cascante ava muri equipe ya Manchester City babanza guhezanya n'uyu mwana wo kuri wo muri iriya y'Ububowadi akabanza akarangiza ivyo gusinda akabanza kinjira no ku musozi wabo akabanza kinjira muri equipe ya Manchester City hanyuma equipe ya Manchester City nayo ikadesida esko mukinyi wacu turamusuhurira tumujana kwande hanyuma equipe ya Lille yo mu gihugu cy'u Faransa ifise umusore w'umunyamaroki Ayubu Boadi yoyo ngiravuga ngo twebwe muduha izo mugiye muba mushase kuduha izo miliyoni 80 kuri Ayubu Boadi turamugumanya sezo muzoca mumutora muri sezo iza ariko mwemeye ko muzana izo miliyoni 100 Ayubu Boadi turaca tumubaha ubunyene hanyuma equipe ya Manchester City nayo ikajurira ishingiye kwa ayo mafaranga equipe ya Lille ishaka kuri Ayubu Boadi hanyuma kandi equipe ya Manchester City iravuga ngo twebwe turabona ko Rodrigo Cascante n'ivyo equipe ya Real Madrid iramukeneye ariko nta wundi tubona bariko baraniganirwa kugura umukinyi
Rodrigo Cascante. Ati ibyo rero bishobora korosha isoko kuri ekipe ya Real Madrid kubera ko Rodrigo Cascante we yaramaze kwerekana iyo ntuze yiwe yo kuvuga ngo nivyo Rodrigo Cascante yavukiye Madrid, noneho yaramaze no kuba yerekana ko kuba muri ekipe ya Real Madrid ari ibintu vyo munezera apari yabihembo yatakanye ku gici ciwe wewe muri we Rodrigo Cascante ibinyamakuru byinshi byo byemeza ko n'ubundi umutima wiwe wose ukunda ko wumva ushaka ko yoja muri ekipe ya Real Madrid. Ariko nabonye ibinyamakuru nka za Diario Sports mu gitondo baziruka barandika bavuga ngo FC Barcelona yoyo ntabwo yiteguye kwinjira muri ivyo bintu directement vya ekipe ya Madrid na Rodrigo Cascante, ahubwo barayindire kuraba eske Madrid iracika intege ivuge ngo aya mahera Manchester City yaduciye ni menshi canke ise n'ibyikuramo hanyuma natwe twinjire. Barcelona yo ntabwo igomba kwinjira nko mu gihe Madrid kibirimo. Mu gihe Madrid yo ikibivuyemo niho Barcelona ngigomba guca ifatirana ivuge ngo natwe turinjiye tugiye kuraba Rodrigo Cascante. Mugabo ikibazo kica kiza kuri ekipe ya Barcelona ndetse no kuri Madrid ndetse no kuri ekipe ya Manchester City. City ubwa mbere niyo abayinjije ari Boadi birasa nkaho muri place aza kubabonetse. Hanyuma kuri ekipe ya Barcelona bariko bararondera umukinyi nimero 9 hasi hejuru Julian Alvarez byaragonganye, ikizengo kiracahari. Inyuma nabonye ku munsi w'ejo Mundo Deportivo bwa ngo Barcelona kiragerageza ibishoboka byose kugira ngo barabe ko finalize bijanye nuko boguma nuri ya musore wabo Joao Cancelo umunya Portugal kugira ngo barabe ko muri seziza muri defense we bameze neza. Barcelona bariko bararaba ukuntu bohengeka bakavuga ngo jire kunisezo tumukure kuri kabiri tumushire muri axe ayo maheri Kigali turabe kuntu yoza aronka umwanya wo gukina, ukabona ko bari mu bintu byo kuvuga ngo avec polyvalence no ku nubongo bakabivanga no kubrikora nakatumuzanye ngaha biragenda. Ukabona ko Barcelona irakeneye aba defenseur irakeneye no mu numero 9 gusumba uko twebwa ngo bakeneye umukinyi hagati mwiza. Nivyo je ndacemeza ko je mu vyo mbona ndacemeza ko Barcelona n'ubundi ntabwo bafise squad irishe kubwiwanje, bafise squad no wakidakanganye ku munsi w'ejo nabonye umusore wabo Ferran Torres avuga ngo Barcelona nivyo ni equipe nkuru kandi ati niba mo bamaje kubijanye no kuja muri equipe ya PSG aravuga ati ariko Barcelona igomba kwerekana ko inkeneye igicanye igomba ko tubandanyana. Ati kandi nivyo ndacafise amasezerano muri equipe mugabo nabo bagomba kunyereka ko bankeneye, niba bankeneye nta umenya muri football bibwirizwa ko ari kugerageje kuraba ukanaliza amajambo yiwe agenda arashikiriza na hariya usanga nawe hariho ukuntu bisa nkaho n'ubundi yamaze kuba abona ko kuva muri Barcelona uja muri equipe ya PSG bisa nkaho bishoboka. Ugacuraba SK Barcelona mu gihe bitakaje Lewandowski igatakaza Torres hagati mu kibuga bakabura uyu De Jong agiye kumara igihe atari mu kibuga, Pedri Gonzalez mu gikombe cy'isi twamubonye atari 100% nk'uwo twabonye muri La Liga canke muri equipe FC Barcelona. SK equipe iraza kubikeneye umukinyi priorite nka navuga ngo nk'umukinyi nka Rodrigo Cascante inyishuza gusanga bisa nkaho biri compliqué. Equipe yarondeye Bastoni ntivyakunda imbere yuko hinjira Denzel Dumfries muri equipe ya Madrid byavuze ko yarondewe na equipe ya FC Barcelona. Bivuze ngo bari barabonye hanini ko bakeneye ibijanye n'ubuzibizi before yuko Lewandowski alivinga equipe ya Real Madrid, equipe ya FC Barcelona. Ntabwo equipe ya Barcelona yarondeye cyane imbere yuko Lewandowski asohoka muri equipe abakinyi bo hagati cyangwa abakinyi b'abasatirizi. Nivyo ikindi kintu nabonye bariko barisonga avuga ngo twaguze abakinyi batwaguze uyu mungu avuye kwa Newcastle Gordon ashaka gukina poste nka 3 zitandukanye mu kibuga, twaguze umungu wa Demi na akushaka gukina poste nka 2 mu kibuga, bakavuga ngo polyvalence ashaka kuzigafasha equipe ya FC Barcelona. Mugabo jemba mbona kubwiwanje ni nkabiri ya Madrid yakoze muri iriya dossier Alvarez bikaba bisa nkaho bigiye gutobekara, ariko ikacivyikuramo yihuse Barcelona igashigumizamo agatege kandi Barcelona yari bisanzwemo nibi bintu byo kuvuga ngo Barcelona ngo na Rodrigo Cascante mbona bisa nk'ari byo guhubisha je kubwiwanje kuko mbona ko Barcelona ikeneye hanini umusatirize cyangwa umukinyi w'inyuma gusumba uko bikeneye umukinyi hagati. Patrick mbere yuko dusohoka muri equipe yitwa FC Barcelona biragaragara ko nubwo isa nkaho icereje ku isoko irindiriye ko igira bishobora gusohoramwo hariya, biravugwa ko mu gihe waramuka abonetse offer nziza witwa Frankie de Jong washobora kumureka kagenda bihuye n'ivyo afata hariya bituma equipe ya Barcelona bitameze neza mu bijanye no gutunganya ibitabo byabo by'amafaranga. Ari nayo mpamvu ngira ngo